Barero umuntu wese atagira umugore no mufise umugore arakunda abagore arakunda abakobwa. Ntihagire uzokubesha barabakunda. Yego barabakunda. Yego naje kuri Facebook ko gitangura kuzikoresha. Hari handi bakubaza abukunda bari. Ugacuvuga gute? Kinare niko nkunda abakobwa. Abasogoma nk'abandi. Kera warusimbye nk'abandi. Nonera usayura kati magakise enya. Kuru kutamantetere. Babwire. Kuru kutamantetere. Kuru kutamante. Oya basiwe. Buyaka. Safi sana. Muriko muravyumva nko kumva. Tuzawisanga kumuvugizi TV. Guys, ready the gentleman, it's your boy Joe Gosney, glass in the press in the house. Kulu kutata mantetele, boyaka. Kuru kutamantetere. Babwire. Kuru kutamantetere. Kuru kutamante. Oya basiwe. Buyaka. Safi sana. Muriko muravyumva nko kumva twatanguje umujya ushobora kwibaza ati bino bintu nibigizaza. Reka ndabaha ikaze hano ku Muvugizi TV, ndabaha ikaze mwebwe mamaze ku hashika mamaze gufata telefone zanyu tubasabe mugire partage, share, like and comment, subscribe. Mwibagire kugira ngo tubandanye tubaha ibimeze fresh mu bandanye mudushigikira. Uno munsi tutanguranye umuzuka udasanzwe. Ubu rero nkuko mwagiye murabidusaba, muti vraiment jamuduha ayo makuru mwari mutuzaniye. Rafa pasi twagiranye ikiganiro no muri legend araja ko baramutsa anaba ikaze nawe twarayaze kuba kuri kahise k'umuziki. Muce murabutubwira mu commentaire n'ibindi inbox mutubarira muti vraiment tuzanire amakuru yabo bastare bakera abo baririmbyi mugende muduha inkuru imwe ukwayo. Ubu rero twabazaniye ikiganiro muzokoma mugikurikirana ku Muvugizi TV buri munsi wa gatandatu bidahindutse. Ubu rero ikiganiro cyitwa gute bibutse cyakiganiro? Nakayago kumurya. Akayago kumurya. Umurya kuyaga nako tuyaga kandi twisuka nyine. Urumva rero ni akayago kumurya. Akayago kumurya no kuvuga tuzokwamba dufise umujya hano imbere yanyu kandi tuzobasubiramo na za ndirimbo zakoreshwa umujya, tuzobavugiriza kuri babaririmbyi tuzi neza ko bakoresha umujya. Bamwe bakoresha amabiti machine n'ibindi bintu mutubabarire cyane, ariko namwe ntitwabibagiye murafise ibindi biganiro byanyu mwateguriwe. Ariko ubu tuzoyaga ku kayago kumujya. Reka mutamanda guhe ikaze mu kiganiro akayago kumurya. Reka mbaze kwanza nidondore. Ubwa mbere na mbere maza kwidondora kuko nubwo banzi benshi hari bataza amazina yanje. Kuna mwese ngo wajukatse. Nukukara gusa. Muga sinkaze. Kolo gutata mangete. Sinkaze nuko mugomba kuvuga cyane gusa. Izina ryanje rero amazina yanje ni Ndaruzaniye Deo. Hanyuma mu nyuma zaho banyita yandi mazina, banyita Munyare, banyita yandi mazina kanaka. No mu isoko barafite ibyo banyita. Mu isoko bakita gute? Banyita Kiriya. Muri eglise naho. Muri eglise ngira ngo barosanga bavuga ngo pastor canke bajya bandi bantu bo musengera. Aravuga ngo ndi mwarimu. Amazina yakuvuza. Reka no musire twakire Munyare kuko urumva buno turi ku Muvugizi TV dukoresha amazina ari update, amazina ari ku mwanya fresh sana. Abakunzi b'Umuvugizi TV baramutse uwongere nabo tubaha ikaze mu kiganiro cyacu akayago
kandi mwese rero mukunda umuvugizi TV rero kaze tubaye kaze kugira ngo mwumvire iki kiganiro cacu kiswe akayago kumurya muza kuhamenyera byinshi muzohamenyera byinshi ko tuzokuza tuganira turondera ibintu byose aho tuba byari byarigeje tubinyegurure tubazanire rero murakoze tubahaye kaze kugira ngo mwumvirize. Okay, right now ushobora kwibaza uti none uno munsi batuzaniye iki ko baheruka hano batuyagira kuri inkuru izina ziriya na ziriya. Uno munsi tutabijije amajambo twinjire neza na neza mu kiganiro twabazaniye inkuru ziramvuye z'umuririmbyi adasanzwe legend. Uno munsi n'indirimbo ziwe zikunzwe cyane zigikundwa gose ndetse n'ejo hazaza zizoba zigikunzwe tutibagiye kahise. Uyu mutama hano araja kugerageza kutubwira amajambo amwe canke situation yo mu gihe giheze mu gihe izo ndirimbo zariko zirasohoka zikiri ku mwanya wazo kubera yarabanye n'uwo muririmbyi cyane baramenyanye n'uwo muririmbyi barakoranye na byinshi. Uwo nawe se wundi abavyeyi bamwise amazina Hussein Hamisi. Niyo mazina abavyeyi bamwise. Reka neza na neza wiwe yitwa Hussein. Ese yitwa Hussein. Uwo se wundi reka tubanze tubabwire uwo ari we kugira ngo mureke kugira amatsiko hajya bafite amatsiko bavuga ati eske uwo muntu ni so wundi ni Chancho Hamisi legend. Umuntu yakoze ibintu byinshi yama afise ikintu nk'iki umurya kumwe twababwira ko ari akayago kumurya yakoresha umurya. Uno munsi rero duhere kuri Chancho Hamisi turashaka kumenya neza na neza Chancho Hamisi mwarabanye mwarakoranye ibintu bitari bike duhe inkuru zimwe muzamuranze na cyane cyane twibutsanya kumbura amatariki y'amavuko tukibutsanya kumbere arashengere yarangirije ni nayivi yagiye arakora ego sawa mutama akanya nakawe je nanje ndafise ubundi bibazo nja kukubaza kubijanye n'ibindi akanya rero ko nagomba kutubana tuganire nagomba tubanze tuganire kuri iryo zina Chancho ko je nkurikira ivyo yambwiye ivyo yakubwiye ivyo yanyibwiri Chancho ni kuvuga ko ari ururasago. Aha, yibutse ko ari n'igiswahili. Chancho mbere ko yarambwiye ko bakivuga nabi ko ari Chancho. Ngo ntabwo ari Chancho, ngo ni Chancho wala. Nkuko abantu bagiye gutwe gucancisha abana. Bavuga tugiye ku rucanco. Ariko burya ngo bakivuze nabi. Bari kuvuga ko bagiye ku rucanco. Chancho rero Hamisi Chancho nururasago. Sero ngabonye yuko basa arahise rero amwita kwa rurasago wiwe ati uri Chancho mugabo igihe yari mwisi nkiritazirano ko amazina y'ukuri ni Hussein Hamisi. Rero benshi ndazi najewe ndimwo sindatahura neza bya Chancho Hamisi. Tudabora nshaka kumenya amatariki y'amavuko nkuko ariho twohera akiri muto nibaza ko mwaganiriye twaraganiriye. Ndashaka kumenya Chancho Hamisi ku batabizi yoba yavutse igihe Chancho Hamisi twaraganiriye urabona nko kumenya amavuko y'umuntu n'umwana wavyara ashobora kwibuka amavuko yiyo amavuko y'umuntu ukunda kuyamenya ari umuntu abikubwiye abikwiganiye uko no twagiye turavyumva. Chancho Hamisi yavutse mu kwezi kwa gatatu itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mu 1958 urumva si byavuba ariko urakuze neza ukutubwira amavuko. Muba mwibuka umutumba yaravukiye ko nibi mutumba intara uko kugira ngo tubashe gutahura cyane. Umutumba witwa Shikiro niwe yavukiyeko. Okay. Umutumba witwa Shikiro kabo mutumba uri mu ntara ya Ngozi. Okay. Reka tubandanye rero tuvuga bimwe mu bya Chancho Hamisi. Ndazi benshi murakunda kubikurikira, benshi ndazi murabizi kundusha, ariko umutama nawe aturenzeho umutama w'ubuki ariko aradusigurira kuva hariya mu mizi. Rero ivyamuranze ni byinshi Chancho Hamisi. Tudabo reka turabe je ndafise akabazo kiwanje personnel n'abandi baraja kubaza ikibazo muri commentaire turaja kubishura. Kandi tuzobagira n'indi party niba bishaka nkuko niki bakidusavye. Tuzogira no kubandi baririmbyi. Gira commentaire ugire umuririmbyi wawe wifuza ko twozana amakuru yiwe kuko mutama yajanye na benshi presque nka bose kuko Chancho Hamisi yakoreye mu ma orchestre menshi harimo niyo orchestre yakora kuri radio umutama nawe
nawe asanzwe akoreramo n'ubu mu gisata cya Ninde urumva bari bafisangiye mu boss. Reka rero genda afise ikibazo akaririmbo kamwe kanzazaniye shaka kumenya urana twe turaririmba yego n'abandi bakaririmba yego hariho indirimbo ushobora kuririmba ugwaruka gwa kino gihe ntimugihurizeko birashoboka canke ndetse na leta kino gihe ntimuyihurizeko canke imico n'akaranga ndetse imico n'akaranga kwa indirimbo ya Caca wa Miss yaririmbye umenga ko aratukana asa n'ubutuka umwigeme sinzi shaka kumenya reka turirimbe n'abakunzi b'umuvugizi TV bayumve wewe uraja kutubwira ukuntu iyo ndirimbo yoba yarakiriwe muri ico gihe kuko wari wewe wari usanzwe uriho kandi nibaza ko mwari musanzwe muzi na ico gihe nibaza ko byagufasha bega mukobwa kumbega vyanga nikiga mwana wa mama kumbona amaso nabayona nikiga mwana wa mama umwana w'inzu atakiriya amosozi yawe barateba amazi y'amabara kera basogoma nk'abandi kera wahora usimba ingero nk'abandi none raba usigaye urakatiko magakise enya wiyani ukara ranini toka wanagahi ihorere mukobwa ihorere mukobwa iby'isi niko bigenda amashurwa aruma kabisa yanjye uramenya mukobwa ubuso urahenda cane watsinze kimukobwa nyirase mwana okay kera wahora ugendera mu kirere kera wasimba indero bavuga wasimba indero warayisimba yasimba indero indero apana indero burya benshi ndazi ico kintu cyo bari vraiment najewe indirimbo naririmbye kenshi muri karaoke indirimbo nayicisha nabango wasimba indero tujakumira indero c'est quoi ça indero gisiguri ni kimwe kijanye no gusimba kiri hejuru indero tugifata nk'ikiziriko umuntu yoshira hejuru umanga gisimba hano bwo uburyo bwo gusimba ko abantu bashobora gusimba indero kujya gusimba indero n'uburyo bwo gusimba kujya abantu bagira ikarashishi kurya ugasanga bagira bizunguritsa yasimba indero indirimbo rero iraje indirimbo yasohotse mu gihe cawe iyagihe uba wibuka nk'imyaka wari ufite canke ingene waba warangana burya sinari muto kurumva nkuko tumaze kumva aho Chancho yavukiye Chancho aho yavukiye urumva ko ndamusumbya imyaka itari mike uramusumba ndamusumbya ko yavutse 1958 jena nkamvuka 1951 okay ico gihe rero muri situation canke ngomba kumenya situation umwifato ico gihe umwifato wari umeze gute isohotse indirimbo byagenze gute indirimbo isohotse urazi ndi cyari kintu gishobora gukundwa n'abantu ariko kandi ugasanga ntigikundwa na bose nukubwira nk'abigeme benshi iyo ndirimbo yarababaza je ndayigize umukobwa umwe ari kwiravuga mu radio vyamyeho rero byabi arambwira ati je uyu muntu arambabaza kwera ari kararirimba yari umwigeme bishobora gushikarira akabazi yuko nawe iba yarashikiwe n'ibintu nk'ivyo cyane umva ko avuga ko umukobwa yahemutse uwo mukobwa nashobora kuba ari umugabo yamuhemukiye cyane nyamukobwa kanahemuka nyine cyane nyamukobwa gahemuka hamara akavuga ko iyo ndirimbo ariko arayumviriza ivumenga iramubabaza mu mutima ukamenga bakobwa barabatsa agaciro kabo barabatsa agateka kabo babisi bihemu icyo gihe ntibyari byoroshe urumva Chancho wa Miss nawe nyine yagiye ahora amastrago burya ibibazo nk'ibyo byamyeho umuntu agasohora indirimbo hari n'aho yaririmbye ngo keho urugendera mu kirere amaso yose agahindukira kuraba
umukobwa gikaze agishushe tahize kirita nawe yagenda kumuraba kandi ngo akamuraba akamufata minene gukamegasa umuntu nk'abandi ako kantu rero cyane urumva ko kaca kamubaza cyane kumva uwo mukobwa yamufashe gutyo mugaga cyamubwira ati hey nakuba bikize uramenye gutobora urahenda cyane cyacu ya Miss ko ari umugenzi wawe iyo ndirimbo yabaye iririmbye ari inkuru yo kuri canke ibintu byo gutanga message ugateribuye mu mwijima ariko bigafata uburyo ateza gufata ubisanzwe ntavyo yambariye kuko abaririmbyi keshi arike baririmba ivyo babo cyangwa itabaye ko n'igihe bashobora kuririmba ubutumwa bugafasha isi yose cyangwa ibyo babonye ku bandi imbere usanga barabiririmbye ntiyabimbwiye ibyo ko ntabyambariye ati burya naririmbye umukobwa yarantemukiye oya mugabo abantu bamwe barabivuga yuko ngo ari umukobwa ngo yaramugiriye ibintu nk'ibyo barabivuga mugace ntabyambariye Chancho wa Miss yari umuntu akunda kuba afise instrument musicale yari n'umuntu yavuza ibitari turavye n'amavideo yiwe turayibona ko ajya amavideo yakiya gihe saya yuno munsi umuntu atora gitari agasha muri clip atari ko aravuza cyo gihe warazivuza ikibiriraho ukavuza wamujya twababwira kuva mu ntango none Chancho wa Miss wewe uri kuraraba mainstrima yakunda gukoresha cyangwa mainstrima yawe yakunda kuvuza ndiko ndavuga ibikoresho by'umuziki ko atari ko arumva ururimi natwe no gukosora tumaze kuzana akayago kumujya irifo kuzo kuvuga ikirundi kiripiri kirundi gikwiye nibaza ko hanyuma yakunda gukoresha gitari burya buryo bita accompagnement abatabitabura ni accompagnement nizije bavuga nkuko kwa kompanya apana bijya byo kuvuza ubujya agira gute nabijya byo kuvuza ubujya kagira bikora ya buryo kuvuririmba wenyene akavuza jo ya acoustique nkuko twaraho turabira byarabikora kuko mbere kiriya gihe barashobora kugira uduhiganwa aho waririmba uri kumwe n'umuntu atarenga umwe kandi ukaba ufise igicorangisho kitarenga kimwe nyine mubaye benshi mwateze kuba babiri ntibarenga ari babiri uzanye ugira gatatu ntibakwemera muri iryo higanwa nanje narigiye muri higanwa bise Eco 88 n'amateka iryo higanwa rero wagenda uri umwe bishobotse ukarondera uwundi akubekingira kwitabirira akaba kwitabirira cyangwa kukuvugiriza mugabo ntimwarenga babiri nuko byari bimeze ndashaka rero kumenya none wowe amahiganwa barimo muri ico gihe uvuze mu 88 jewe nagiye mu 88 ariko yaragiye mu higanwa mu 1977 igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'indwi Chancho Miss yari yaragiyemwo aho yaririmbye indirimbo yitwa nta cica nk'irungu reka turabe 1977 igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi yarakiri umuyabaga yaragifite 20 none turabe Chancho wa Miss yaragutanze gutangura umuziki canke wo baramutanze Chancho wa Miss yarantanze kubutanga nubwo yari muto kuri jewe nubwo yari muto okay kuko jewe urabona n'ibintu no mu ntara za ruguru ibyo bintu byo twari tuzi by'umuziki abantu bavuze umuziki baravuze ikembe bavuze umuduri ibyo nibyo byari bihari okay uwo muba mwibuka indirimbo ya Chancho wa Miss ko yagiriye ubaka zikamenyekana zikaba hit muba mwibuka indirimbo yoba yaratwaye iryo higanwa iyo ndibuka ni nta cica nk'irungu naciye nk'irungu yatwaye ihiganwa gisho gihe ego okay hanyuma kandi uhiganwa kenshi muri ayo mahiganwa nta bintu by'amarokestre by'imiziki myinshi bakunda gukoresha barakoresha ihiganwa nk'umuntu avuza igitari igicurangisho kimwe ari kumwe n'ubundi muntu kandi atarenga umwe bavuga ko bari babiri guys ladies and gentlemen nibaze ko muri muratahura cyane idonido muce kubaza ikibazo cyari cyo cyose umutama araje gusoma commentaire kandi araje kubishura bija kuba bimeze neza cyane mubandanye natwe ku Muvugizi TV mudutera intege musangiza n'abandi kino kiganiro kugira ngo bigume bimira fresh sana kama kawa kama dawa kama kalambwanda vile kama kalambwanda ko kanora cyo bakiye mu kibazo yego iki cyo tunanira dushobora kubaza abandi natwibwe kuko ntituri machine ziri plant okay reka rero jewe ndafise akandi kabazo nshaka kumenya Chancho wa Miss yatanguye neza na neza kariyeri yiwe kwicyo gihe urumva iryo higanwa yagiyemo yarasanzwe ari umuririmbyi n'umucuraranzi ego acha twara iryo higanwa ego okay
neza na neza ndumva ko ibintu biko birasobanuka mu kanya turaja gushika aho dushika no ku rufu rwiwe tunashike no ku matariki yoba yaritabiye ko Imana vraiment beshi barabuze bati turashaka kuba tumenya izi nkuru zabona batama kandi hariho no wamvuze ngo ijya ndirimbo ntacica nkirungu buzoyi je muri studio ngo yisubire ndabisabye ngira ngo nabisabye bakabinyemerera no tubisubire be burya ugomba kubisaba gusabana ushobora gusaba umuryango twabarekeriza umuryango aho uri nimba tawe ukibaho ushobora kubaza abandi bantu bari amwegereye bakabitureka batwayiririmba umuntu akayikora mutama w'ubuki munyari aremeye ko indirimbo bishobotse izokogwa mugumane natwe ikiganiro subira ubose cya kiganiro ni akayago k'umurya akayago kaka twoyita akayago kututu utwaye umutu nakayago kumuri umutamu no mutanda kubaze nkaho ububaye mu kibano aho ubaye uri kumwe n'urwaruka rimwe hari ibyo mwana ndakunde kumwe n'urwaruka rutandukanye ngira muri mu by'akazi iyo utari mu kazi muri quartier ubayeho gute uri kumwe n'abantu bakubona gute abantu turi kumona ujera anwenza guys jenza ngaha akuri kamera nabanje gufata imbavu nkazi yanwengeje nahwereye hanyuma nkavuga ati reka basi ndarushe ndabwo biganira urabona gumana morale iyo turiko turaganira n'abantu mbere beshi bashaka bagomba ko tugume tuganira arabaza baraza mu tujambo kugira ngo bekonza kudukura mu tundi tujambo akajambo basekasanga twagahinguye twakaze mukundi kuntu barakunda kweri po tuganiye n'abandi mugagira ngo ariko ngo yironderera ngo byazovuga muri ninde ngabirondere kandi nanje hari ivyo nzi kandi muri mwebwe hari ivyo nzi muri mwebwe naco nokora naco wakora yumvira cyomera gutya ntabwo ari uganira n'umuntu ngo gacuhaje okay uzanye byane ndeshiye nibuka hari ninde nigeze kubona wifunze shaka kumenya rero neza na neza kujya kantu niba wowe ukikibuka wokadushirako kajya kantu ndakibuka cyane urabona aba pastori bariko barigisha abantu babakizwa ababwira bati nimwihane nimwihane ibyaha byanyu nimuve muri ibyo byaha byanyu mu byihane hamaronko mu kirundi tukatuzi ko guhana keshi barakubita abana barakubita mu kubahana ari umuntu akuze naho rero keshi byo gukubita byaravuyeho baramupfunga bakamushira mu gasho anatidegenza kugira bamuhane bamwereke ko byakoze ari bibi nuva rero twagombye kwerekana rero yuko utabitaho yihana shagenda kwihana nakura shagenda mu gasho ucirishira mu gasho ufunguro zirata ego nihanye hariho n'ubundi rero mu kwihana yaciye akoresha kwikubita arikubita agira gute mbere ujya mu nyarambaje ati none ko wihanye kuki utafuma wikubitaho nkubise nikubise naho abantu bahije agateka kazi na muntu ukubita inyama wawe n'Imana ahubwo no kuja mu gasho kwero rakuze ntajyana cyo gukubita cyane reka mutama turabe tubandanye ikiganiro cyacu murumva ko karagaciyemo ikiganiro ikiyago mbe nakayago kumurya mana uko kwibagira umuryo uri kurayaga twone natwe tukawufasha kurayaga tukayaga turekora mu ifu yagize turawuyaga tukawukoresha hanyuma hazaza tubazaniye nani makuru y'abandi baririmbye best muje murandika abo mamukeneye vraiment ku munsi wa gatandatu muzoka muronka ikiganiro gifatiye ku kayago kumurya tuvuze umurya cyo twibuka bamwe bakera cyane ariko nabo bakukoresha tuzobibuka ntituzobibagiramo tuzobibuka bose kandi bizoba bimeze neza cyane rero mutama reka ndakubaza kandi kabazo kamwe kugira ngo tubanaye tuzamuka turi hano Chanjo Amisi aratwaye award kuri ntacica nkirungu shaka kumenya Chanjo Amisi yagiye arahinduranya ama club cyangwa ama orchestre gute yarabaye muri orchestre nationale y'igihugu araba no muri orchestre amabano turashaka kumenya itandukaniro ry'izo zibiri kwanza tukwakwanije orchestre nationale yatabitse ko ari y'igihugu orchestre amabano wari umugwi wa radio na televiziyo
Okay, ico kiratahurize. Tushaka reko utuhe umuco. N'iryari cyancho amisi yabaye muri orchestre Amabano, n'iryari yabaye muri orchestre nationale. Mbega yo bayatanguriye mu nyuma aja he? Yatanguriye muri orchestre nationale. Amaze kuja muri orchestre nationale yahavuye yasubira inyuma agenda kwiga barabiretse aza kwiga kaminuza. Cyancho amisi yafuye yarize kaminuza. Yarize kaminuza. Abarareka ivyo muziki rero agenda kwiga kaminuza. Ama rero amaze kuyimara yaragarutse muri orchestre nationale. Ayigarutsemwo rero ntiyashoboye kumara igihe kirekire yaciye agenda kwiyunga hamwe n'abandi bari bagize umugwi witwa orchestre Amabano yaradiye. Atari urukurukuru uduhaye inkuru wewe wari usanzwe uri kuri terrain. Orchestre Amabano na orchestre nationale ni yihe yari ifise poinde ni yahe yari komeye cyane mu bisanzwe uri kuravyumviriza hoho wumva umenga orchestre nationale iragize ariko Amabano barabemera cyane kukubera bari bafise uburyo bavuzamwe umuziki kuko mbere Amabano bari abantu batanguriye muri barabaye muri Kenya barabaye muri Kenya ni nta twibutse abantu nka batatu baba bari bayirimwo abantu bari muri yo hariho nk'uwitwa Africa Nova ariwe Antoine Rugerinyange acariho we n'uno munsi ari mu gihugu ca Canada Antoine Rugerinyange musanze muvugana iyo bishitse turatuvugana sasa jura murungikira tuganira nawe nyene abone yuko tuba turi tutabibagiye cyane kandi arico bakoze okay bandanya ubundi yitwa Aloise hariho undi mugana we yaravuga muri Africa muri orchestre nationale yitwa Pierre Misago menga avuka muri zintara zino nyene za Gitega irumva yarabaye muri orchestre nationale hamfaraza muri orchestre kandi Amabano mu bisanzwe muri izo zibiri uri kuraraba yari yoroshe kwinjiramo yari iyi nko kumuririmbyi kanaka bisanzwe ntayapfa kuoroha kuko kugira abakira umuntu wasanga ndabona mwenga igiti kigumari cyaki indi sinabona ko bongereza abantu ngo babe beshi cyane gusumba ko bangana yego nivyo warabona ko baje hariho umukongomani ico kiba bitabazayiwe abazayiro kuko bwa mbere na mbere ya Kongo kera yitwa Kongo ahubwo hanyuma iragarukiza kwitwa Zaire ubure yagaruka kwitwa Kongo cyacu ni Kongo bakongole amjambo hariho umuntu yavuza solo kabisa umukongomani haje muri ndirimbo z'abarundi twumva za kera harimo abanyamahanga ego barimwo mugabo muri orchestre nationale nta abanyamahanga ni bukabarimwo ariko muri Mabano uwo yarabaye harimo solo numva ko ari Kongo hari umuntu yacumta solo nkavuga ati ibi cyitwa Fidel ndavyumva okay uratuyagiye cyane ubure tugomba kumenya ama indirimbo Chancho amisi yoba yarakoreye muri zo orchestre zibiri reka uno munsi tuvuge kuzo yoba yarakoreye mu Mabano ufumu tubwira 4 canke 5 kugira ngo babeho babizi mbega hoho turishura indirimbo ikorewe muri yo orchestre kanaka yaragaruka ikabiye umuririmbyi wenye n'ubwiwe canke byari bimeze nk'ibitwitwa management ya kino gihe igufasha gukora indirimbo mbwa zikitirwa management usanzwe nagiye numva keshi nta ndirimbo bakona kwitirura umuntu je numva indirimbo icabwa ko ari ya Amabano wumvise ni orchestre nationale ahubwo nk'iya change bashobora kuyimwitira kusanga hari indirimbo yatera wenyene akarinda heza bashobora kona gushaka ko ari ya change amisi ariko mu bisanzwe kera uno munsi indirimbo ziri muri management umuririmbyi agasohora indirimbo akazimukorera baravuga ko ari za management kubera bafise YouTube yiwe bakaba bafise n'izindi platforms bashaka gukura ko amafaranga bakaronderwa no mu biteramo management bagakorana kuri contract umuririmbyi kaje kiwe byose ari guyiwe n'indirimbo bamwe bakavaho niziwe ariko hariya muri Maroveni iyo amafaranga azanana aronka aba manager bakabona guhemba wa muririmbyi ico gihe no n'indirimbo yitiwe orchestre wewe umunyamuziki wungushira he wewe umunyamuziki nk'akaroro izo orchestre zibiri barahembwe reka kukwezi barahembwa kukwezi barahembwa none uvuze uko ko ngaha atubona amaraja kihari tukabona ama igo national arumvira cyari national igihugu kiracyahari tufate ko kera umunyamuziki yoba yarafite agaciro gusumba ubu kubara ico gihe leta yavuga ati reka membe umunyamuziki oya so kuvuga yuko vyari umuntu nkuko ushobora kwironderera abantu ukabashiraho bakaba abantu bawe ubwo none uvuga uti umunyamuziki yarafite agaciro kanini none baza abanyamuziki barabugusa hari abandi banyamuziki ico kindi kintu tuva tuvugana burya hari abantu baririmba hari abantu baririmba bagaswata indirimbo ntifate hari abantu baba barakoze ntibamenyekana
mu benshi abakoze kiyagiye mu bisanzwe bateza kumenyekana kiyagiye kuko nubwo baruko ntibari benshi cyane abaririmbyi ntibari benshi cyane bari benshi cyane kandi hariho tundi orchestre hariho nka orchestre yindi yimboneza ntaguciriyemo ico gihe kugira babone ko umuntu asomba ubundi nubwo bushimo yabatwaye canke ari ukundwa no kwindirimba umuntu bakazakunda haiza akaba n'amahiganwa ayo mahiganwa rero yaca yerekana yuko umuntu ari akantu aja gutsa abandi akanasubije abandi kubera cyo miganwa kanaka agaheza agatsinda n'ibyo higanwa okay ntaguciriyemo rero tugomba tugaruka kuri za ndirimbo tugomba kumenya indirimbo Cancu wa Miss yoba yarakoreye muri yo orchestre Amabano ego eka utubwire zimwe mu ndirimbo naho zitoba nyinshi uce ku mayange kuko zose zirazwi nitwo zivuga ngo tuziheze kugira ngo batahure bati ico gihe mu Mabano yabakoreyeho indirimbo izihe indirimbo yakoreye mu Mabano izo nibuka hariho nka ewe Burundi wazitiki mukobwa hariho uri ntore hariho uzotajyari izo ndirimbo yakoreye kuri indirimbo ni nyinshi cyane nitwovuga ngo tubeze ubu rero tugomba tugere kuri wa mwanya wa nyawo Cancu wa Miss yitavye Imana ryari Cancu wa Miss yoba yitanywe niki guys benshi ico kibazo barakunda kuba bacibaza gumana natwe kumbure nawe uraje kudufasha mu mahosheshe ushobora kugira uraje kugerageza kudufasha kugira ngo tuje guhuriza ku nyishu imwe twe twagerageje kugira amatohoza yiwacu ndiko ndavuga nka jewe umujene wa kino gihe umunegeri rero umutama w'ubuki nawe hano nk'uwabanye nawe arafise ibya biziko reka duhabe tumuha ikaze tumubaze eske Cancu wa Miss yitavye Imana ryari tutaranashika yo kwanza Cancu wa Miss ko byagiye kuri university mbega by'amashuri biyo vyahereye he ibyo ni ibibazo bibiri ngomba ko tuja kwishura muri kano kanya cyo tusubira tubahereze umujya bagiye show hanyuma tubandanye n'ibikurikira tuzawisanga kumuvugizi TV